Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ku birori vyo kwinjiza icese mu gipolisi cy'u Burundi imikangara hamwe n'itanguzwa icese ry'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 mu ishure kaminuza ry'intwazangabo mu gipolisi. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Turongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 ndamukiza umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo kwinjiza icese mu gipolisi cy'u Burundi imikangara hamwe n'itanguzwa icese ry'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 mu ishure kaminuza ry'intwazangabo mu gipolisi riri mu mitakataka mu ntara ya Bubanza. Iyo mikangara igera kuri 62 yarafasha akanya ko kurahira imbere y'umukuru w'igihugu biyemeza ko bazorangura neza ayo mabanga bisunze akarangamutima k'uwo mwuga. Le prix à sa candidat officiel de police, Ilumba Beni, c'est au P515 de la matricule, candidat officiel de la 7e promotion, vous présente pour l'incorporation définitive. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Orosari, Excellence, Monsieur le Président de la République. À droite. Hey! 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 Mwijambo yashikirije kuri uwo munsi Sebarundi yarahaye impanuro zitandukanye iyo mikangara kugira ngo bamenye neza ibijanye n'amabanga bajejwe. Banze ndabaha impanuro ku giti cyanyu. Gukunda igihugu nibaza ivyo ni mu kivyiga. Mugabo nagira nibutse ko gukunda igihugu bisaba ubwa mbere gusonera. Mbega ivyo dusonera vy'igihugu nibihe? Ivyo dusonera vy'igihugu ubwa mbere ni ritongo ry'igihugu Imana yaduhaye. Iri tongo ritongo rusangi n'umuryango umwe w'abarundi urisangiye. Dutegerezwa rero iri tongo kuribungabunga rikaba iryacu twese. Hariho abantu baraba ahari tongo bakarondera ngo mbe nyene ryo ninde ngo ko ritagira nyene ryo have ndagibe. Ninde yakubwiye ko ritagira nyene ryo? Ni ry'abarundi. Wewe uri ndongozi utegerezwa kuribungabunga kurikingira kugira riramire abarundi bose. Gukunda igihugu kandi gusonera usonere amategeko y'igihugu. Gusonera amategeko y'igihugu no gusonera ubutegetsi bw'igihugu. Aha rero mvuze ubutegetsi bw'igihugu simvuze bamwe bavuga ngo genda umutegetsi. Ubutegetsi bw'igihugu najya amategeko y'igihugu. Indongozi zihagarariye amategeko y'igihugu. Indongozi zihagarariye ubutegetsi. Nico gituma ubutegetsi bw'igihugu abambere babuhagarariye ni mwebwe nyene Nyamirama agateye akazi na muntu. Hagize umuntu awunyora kugakana uwundi mwebwe muhagarariye ubutegetsi bw'igihugu mu ntara mutegereza guca uwo muntu nko mutamuri yompi hanyuma agashengezwa imbere y'ubucamanza.
ivyo rero nagira ndabahanure ibi bisonerwa mu bihagararire igihugu, amategeko n'umuntu w'igihugu. Iterambere muri ngaha murimwo abapfasoni, murimwo abagabo. Umwe wese niwo bari umusore canke ari nk'umu no munsi ejo azokubaka. Imiryango yanyu muyibungabunge. Nta mahoro ashobora kuboneka mu gihugu atari mu miryango. Amahoro nyayo ahera mu miryango. Niba buri serugo umenye yuko naho uri ku gikorwa cy'igihugu wibuke yuko umuryango wawe utereza kubona utekanye. Mutangure utugambi tw'iterambere mu miryango iwanyu. None rero ubu igihugu nacyo mukorera cyabibutse. None rero igihugu rero nticyabibutse kugira ngo muje gusesagura. Imisi yose iyo urose inyungu vyazi iyo nyungu. Ntituze tubone urugo rw'umuntu w'inyamiramabi canke wo kwivuna basi rutarimwo n'agatungwa. Imana izibahezagire mu bikorwa byose muzoba murimwo, ibaha ubwenge bwinshi kugira ngo muhakure ubumenyi buzotuma igihugu cyacu gitera imbere. Sebarundi yaragarutse kandi ku ruhara rw'abajejwe umutekano muri rusangi mu gihe Burundi bufise amerekero yo kuzoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Amahoro n'umutekano, ubutungane, ubutunzi bw'abene gihugu bitegerezwa kubungabungwa. Nico gituma nsaba mwese intwazangabo muri ngaha ubutumwa mu bujane mu bushikane. Uburundi igituma ndabishimikirako ubu twamaze kugira amerekero mashasha. Ubu umurundi wese narabe ico azoba ari mu 2040 n'ibihumbi 2060 arabe ico azoba ari. Dushaka Uburundi buzoba burangwa n'impore mu gihugu cyose. Abantu bose bumva yuko badafise umutima uhugumbwa kugira bashobore gukora umutima uri munda. Dushaka yuko mu mwaka wa 2040 umwene gihugu wese yoba yifise. No kuvuga n'umuntu ababona yuko adasega yiga bakigaburira. Kuko umusezi ntigera agira umwidegemvyo. Umusezi yamapfukamiye shebuja. Dushaka rero ko mu mwaka wa 2040 umurundi wese atobara umusezi yoba yifise. No kuvuga yuko rero ayo merekero ntidushobora kuyashikako abantu bafise umutima uri mu mutwe. Bateza ko bafise umutima uri mu nda batekanye. Abajeje umutekano rero mucungerera umutekano abene gihugu bose kugira batekane babone ibikorwa gusa bakora umutima uri mu nda. Bishobotse bakora amasaha 28 ku 28. Erega hariho uwugara kabutike kiwe kare kuko avuga ngo abasuma bo hava bakamutsindako. Dushaka yuko barundi baja ku bikorwa bose atanu masigaye inyuma. Ari umudandaza nadandaze gushika mvuge nti amasaha yose. Erega turashobora guhana inta. Umwe agakora gushika hagere kwaja kuryama. Ubundi nawe agacaza kumusubirira mu kibanza kuko yamaze kuruhuka. Ivyo birori rero vyaranzwa hanini n'idefile y'agakura y'izo ntwazangabo mu gipolisi.
ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurara. Nino ngaha duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Mugira ibihe vyiza.